nizo kwemera yuko kwamaho nk'impunzi nibizokunda byanse mu kibubiganiro bica mu migere hari natwe tuzovuga ati byabaye gwakira twarabonewe twarahonyanzwe natwe kugira ngo twifate en charge autrement byo ntago turabishika ko twizere yuko abantu bose batwumviriza bogerageza kurondera solution durable kuri kibazo cyacu cy'abanyekongo bave Kirundi turabangamiwe turageramiwe kandi tubangamiwe n'abantu atana shingiro na rimwe bafise nta fondement nimwe iri juridique bafise leta ya Kinshasa ifise le devoir ukurumva yo promouvoir les minorités ethniques urumva nkakuje mubona ngaha mu Burundi mwabikoze neza nka minorité nk'abatwa mubona mu promouvoir bakabaheza nabo hakaba representativité nabo bakashika mu nzego turajyo bigiye bice nk'amatora byogorana ngo batambuke sibyo akasanga habaye ikintu cyitwa la cooptation ko saba yuko Kongo nayo ico kintu kirabe neza ku bantu nkatwe twajyamiwe imyaka yose Kongo ni yikebuke yapplique iyo disposition iri mu ibwirizwa shingiro iyo disposition constitutionnelle ibe mise en œuvre kugira ngo la tribu Rundi du Congo pour que la communauté Barundi Congo nayo ibe représentée mu nzego naho byafirinye ugasanga mu butungane turimwo ntawo habwa akazi nkaje nitwa matabaro numva nubwo no postula hena akazi sindakabona ndana karonse buraceka bangandaguye ko bazi yuko natwe tugiye gupromova bene wacu mu butungane ntiturimwo mu banyapolitike ntiturimwo nituje matora kubera usanga twabaye inkewa nitutambuka kumva rero twe twanige mu menshi hose batwugara tuyira usaba yuko rero abantu bose bari mu nzira yo kondera amahoro ngaho muri Kongo bagerageza ico kibazo cyacu ci community yacu barabe neza kwikarata neza ikati somwe asigaye hakore ingingo ubutungane bukore aho niho tuzobona amahoro arama naho bundi igihugu cyo kwa mu ntambara gusa deja nkuko nabisigura ntago tura abarundi au sens ya nationalité ntago tura Burundi ico naco ndabizi ko yuko guverinoma y'u Burundi antukwita cifuza ko ntago yoronka nta idushira muri benshi turi benshi tujyanga myinshi n'ibihumbi byinshi none ugerageje basikura aba bantu bose bava muri Kongo canke uko mungana iyo tribu yanyu canke iyo chefferie yanyu murashika nk'umuriyoni bon en tout cas sinon mfite estimation tuvuga biri exact uravye kuko usanga abantu benshi barahunze bamwe babaza South Africa bande he barashwira hirya no hino biragoye kugira ngo tuetablisse données exactes ako tumva ko turi dans l'ordre de plusieurs centaines de milliers ibihumbi byinshi by'umuryango wacu ni benshi ariko twagize ico kibazo cyo gutotezwa nari ngarutse ku kintu utashatse kugwijako yuko niyo tuje ngaha tugashimira leta y'uburundi ko yuko duhaye ubuhungiro hariho ya macakubira ava muri Kongo nyine abandanya ngaha mu Burundi akozwe n'ababandi nyine babwoko bwa Fure n'ababembe hari n'abantu tumanze kwitwara mu butungane bw'u Burundi kandi dushimiye cyane turashimiye ukuntu ubutungane bw'u Burundi bumaze kutwambika umutamana ego kuko hari abantu bari batenguza na za mvugo zahariya muri Kongo nyine ati mwebwe muzova muri ababurundi ni muri abakongomani iki mbere HCR na ONUPRA ibakuremo mu makambi nibya nyine bikwibutsa ibyo waciyemwo karaba naho wahungiye igihugu cyakwa nk'impunzi cyaguhaye ubuhungiro nk'abandi bose ariko cyusanga umuntu atacajejwe nta nico ari mu nzego z'u Burundi impunzi nkamwe kandi atsinda niba abandi nyine bakokeza amacakubiri hajya muri Kongo babizanye no mu Burundi aho twahungiye mu gihugu cyiza cy'u Burundi andiko turagishima cyane rero tubyabaye ngombwa yuko abo bantu tubashengeza mu butungane kandi barabaye kondane n'ubu hari abantu bafunzwe bagirizwa amacakubiri bakwiye muri Kongo bashaka kutuzana ko ngaha mu Burundi batwiza ngo turanentura Kongomani ico kintu rero leta y'u Burundi ni cihanganira batere ko vyanse ko mubana amahoro mugiye kubana ku ngingo ubutungane bukore mu bohwe bano bantu isompa Burundi ntaho twobashira isomva fure Congolais muzokundana byanka bikunda mukundane kuko hano ho hariho état de droit hariho police hariho justice kandi ikora tumaze kubona kuko tumaze kubibona dans les faits parce que amakondamnation y'abantu amaze kuboneka kandi barafunzwe benshi nubo harabafunzwe nubo muri za gereza kubera ico kintu cy'amacakubira bane mugaje ndashaka kumenya uno munsi ngahatwe mu Burundi ego mwe muvuga yuko muri abakongomani bavuga ikirundi ego abanyekongo bavuga ikirundi abanyekongo bavuga ikirundi twingaha mu Burundi no munsi iyo bavuze abarundi barumvamwo amoko atatu abahutu abatutsi n'abatwa namwe mugira ayo moko
ego nkuko nabivuze kuva kare ego cyane twebwe le patriarche twita watwaye umuryango wacu hariya yagiye n'imiryango myinshi ivuye mu Burundi bavuze hari muri 1750 umva les réalités socio-culturelles du Burundi nizo zajabutse amoko yari mu Burundi niyo yajabutse hajabutse abatutsi hajabuka abahutu hajabuka abatwa ariko kubera twisanze turi nk'ahandi hakurya twisanze nko mu gihugu gishasha ivyo bintu ntabwo twabihayimizi cyane kurumva abantu bashize hamwe cyane ubumwe cyane turengera ibintu by'amoko ibintu bya clivage ethnique turabirengera wasanga ari abantu basabira n'abageni basabira urumva basabikanya byose abantu b'umugabo umwe yitwa Ntorogwe tuba bene Ntorogwe cyo twashize imbere cyane ariko winjiye dans le détail urumva yuko hari amoko gusa nyine twarasabiranye usanga abantu baravanga ntukimenya cyane ngo uyu n'umuhutu uyu n'umututsi usanga bose bamwe barasa abandi ntumenya cyane gutandukanya ubu ariko mu mamuko ayo moko atatu yose ari mu Burundi kuko hajabutse abantu baravuye mu ngoma y'u Burundi kuko hajabutse ya moko nyene yavuye mu Burundi nagwa ari imyenye tuvuga kuko gwavuye mu Burundi rero niyo realite ethnique nayo irahari nubwo cyane twe twayimye inguvu kugira ngo dusanzwe turi bwa buyongwe buhigwa tutengere natwe guhigana ku vyamoko ngo tubiha agaciro kanini mwoba mwihaye ababatoteza twabaye twihaye abatoteza twashimye kubishira vraiment kutabiha agaciro hama dushira imbere cyane yuko turi bene Ntorogwe yatubereye imboneza aratujabukana hariya kuva muri 1750 n'ubu tukiri hariya amoko yara sabiranya abageni aravangana ni nkukore muri market twe turabana b'umugabo umwe nkuko twama tubyumva umwami wacu abivuga hari ikindi kibazo je nshaka kukubaza mbega mwo tubwira ukuntu mubanye n'abandi banyekongo bari muri Kongo cankwe imigenderanire mufitane n'abandi banyekongo mubana hariya cankwe n'imigenderanire mufitane na leta ya Kongo ego ndatanga mukwisha kuco kibazo reka duhere ku migenderanire mu bana dufitanye na bene wacu bakongomani bayandi moko umva Kongo bayitani etat tribu kubera ni gihugu cyakozwe n'amoko ubwoko bwose bwazanye agataka kabwo icyo tumubona buri ubwoko kenshi la plupart ubwoko nka bwose bufise abami abo rero nibo bitwa les autochtones bene agataka umwami wose yazanye abantu azana n'agataka twebwe muri iki kintu kiye kwitwa etat independant du Congo tugiye dufise agataka kacu nko kubona hariho sheferi y'abarundi hakaba na sheferi y'abafurero niyo bavira kumva rero abo baro ibyo bintu byabaye uko igihe cyose hariho abakoroni cyari bimeze neza nuko twakubitirwa ikimoko hamwe twese nk'abakongomani ariko rero kwera amacakubiri ari muri bene wacu abakoroni bamaze kugenda ibigo bitangiye kwikokira niho bagere akankanzi barazi neza yuko twamye tubana mbere nk'abo wumva ngo nafurero baba muri plaine ego hariho sheferi y'abafurero iyo hijya mu misozi za Remera ntamuzo uzohumva Remera niho kapitale ya sheferi y'abafurero bo kubera usanga bawo misozi nta kizungu babona nta biki basha kuza ahantu barima neza bakaza baza umwe imiryango y'Afrika ikamanukamo muri sheferi yacu kutwe iri muri nimbo yahera mu ahantu hitwa mu Kiromoni ngaha kuri frontiere ya Uvira igashika ahantu hitwa mu Kiringe aho seri sheferi y'abarundi harabwa n'abami b'abarundi rero abapfure bamaze kumanuka bavuye mu misozi bakunze urabazi igisagara gikundwa bakunze umushasha urera cyane haba ibyo kurya byinshi hari ikizungu hari hifi Tanganyika urabona yuko iri mu mushasha rero ibyo yose bashaka naho mubani hafi ya Tanganyika ni hafi ya Tanganyika nakubye ko yahera mu Kiromoni none mwe mu kuja aho hari sheferi y'abarundi mbega muca mu Gatumba canke muca mu Gatumba kuri frontiere cyangwa ugaca ku Rusizi ya ruguru Rusizi ngaho nyine urabye litorale yose